jewe gutangura kwanje naje nje gukora akazi ko kuragira, nahembwa udufaranga duke mugabo Imana iraduhezagira, nahembwa amafaranga ibihumbi 4 ku kwezi, nakorera ha mu Ruzibazi ku Mutama ari hano. Ayo mahera arambera umugisha, uwo Mutama akampemba neza, ntigeze amperanira, naragira inka ico gituma ndagacishijemo timarora ko ngaha mfise iduka. Yego kandi zisa neza sha. Yego biriko biraza. Yego 2010 ca ndatangura renda ko rutwi wanje buke buke, murumva ko bitari vyoroshe muri vya bihumbi 4 ku kwezi. Mu kiganiro Vondoro tuzunguruka Burundi bwose kugira turonka abarimyi n'aborozi bakarorero, twerekana ubutwari bwabo, ariko kandi tunabaha izindi impanuro kugira ngo umwimbu wongerekane naho ho bihindagurika ry'ibihe. Twifuza ko barima bakorora vyinshi, bakaronka umwimbu gute amafaranga binjiza biciye mu burimyi n'ubworozi akongerekana. Abarimyi n'aborozi bararonka impanuro zivuye ku banonosoye ivyo kurima no korora, ariko kandi bakigira no ku bandi tumaze kugendera. Mu kiganiro Vondoro ntitugarukirizaho, turagenda mu gikoni iyo batekera, tukaraba ivyo abantu bateka bakanafungura, tukaraba iyo vyavuye, maze tukabigisha ingene bo biteka neza bisukuye kandi mu buryo buzimbutse, hanyuma bagahindura ingene imiryango yabo ifungura neza birushirije. Kaze mwirabira ingene abarimyi n'aborozi bariko bariteza imbere mu kibano cabo, gutyo umunwa wose ukaronka ico ufungura, umufuko nawo ukaronka ifaranga. Kaze mu kiganiro Vondoro. Kaze mu kiganiro Vondoro. Kaze mu kiganiro Vondoro. Uyu munsi turi ku mutumba Rurambira, zone Mayuyu ya komine Mukike. Nkuko twagiye turabibona muri komine Mukike, abarimyi n'aborozi bageze ku rwego rw'akarorero, bageze ku ntambwe ishimishije. Uyu munsi twagendeye umwe mu barimyi borozi, benshi bamwita comrade, abandi bakamwita kamarade. Araza kutubwira ingene yatanguye nahageze uyu munsi. Ikaze. Mahoro cyane. Muraho. Yego. Murakomeye. Mahoro mwanyakuru. Muraho mumeze neza. Yego turi ngaha turashimye. Uno munsi twabagendeye ntatwo ngaho. Mushitsi mu mico y'ikirundi ngo arondere gwashitse. Oya turabira akanyota karatwishe. Turabe ko ngaho atatwumva mwabitse. Asha. Yego. Mbega ku bantu bariko baradukurikirana uyu munsi mwo kwidondora. Yego. Jeni twandu Imana kamarade, amavuko yiwanje nkaba mvuka muri komine Busiga, province ya Ngozi, naho byahindutse turacagacishamo. Yego. Mugo urabona nkuko musanze ngahayi, aha musanze ku mutumba Rurambira, uri muri komine Mukike. Yego. Uri muri komine Mukike. Komine Mukike isanzwe iri muri Bujumbura, yahoze ari rirare ngahaye. Yego. Mbega uyu munsi ku bantu bariko baradukurikirana mwatanguye gute? Jewe gutangura kwanje nkuko mubona sanzwe ngaha mfise n'inka, naje nje gukora akazi ko kuragira, niko kazi naje nje gukora mvuye Ngozi. Aho kazi ndagakora muri demire muri 2006. 2006 ndi umwana muto mfise imyaka 17. Ndagakora 2006, 2007, 2008, 2010. Muri 2010 nahembwa udufaranga duke mugabo Imana iraduhezagira, nahembwa amafaranga ibihumbi 4 ku kwezi, nakorera ha mu Ruzibazi ku Mutama ari hano. Ayo mahera arambera umugisha, uwo Mutama akampemba neza, ntigeze amperanira,
naragira inka nico gituma ndagacishijemo timbona ko no ngaha mfise iduka yego kandi zisa neza sha yego zisa neza kwera biriko biraza yego 2010 ca ndatangura rero ndakora utwi wanje buke buke murumva ko bitari vyoroshe muri vya bihumbi 4 ku kwezi migambi wanje ndayikora buke buke bidashemeye ndakora boutique harimo umutahe w'ibihumbi 100 ndakora buke buke Imana irahezagira ndaduga ndashika ku bihumbi 200 ndakora buke buke ndaduga ndashika kuri 3 kuri 6 ndashika ku miliyoni Imana irantera iryo teka muri 2014 ca ndagira mariage aho nyene mu ruzibazi mu buzima butari bworoshe mugabo kuko ivyiyumviro iyo biba byabaye byinshi mu muntu ategezwa gushitsa uwo mugambi yego ca ndagira ngeze mariage ndayigirira mu ruzibazi 2015 ca ndungururiza gato y'isoko ya Kavovo Imana irahezagira muri 2017 nca ndagura aha hantu mubona ahantu mubona mu Nsanze ku mutumba wa Rurambira aha ni muhiri wanje aha nca ndahagura miliyoni 9 nca ndahagura hegitare zibiri haca haduga ukubona hakorotiriye haca hayi iruhande y'aka kazu haca hakikama hakaca hamanuka muraza kumera nk'abegera hepfo gatoyi yego hakaca hamera nk'ahashika rero ku isoko aha rero niho naciye nsa n'ufitiye iremezo kuko naciye mba umuntu w'umupapa muri ya migenzo y'ikirundi bavuga ati yigira aho ubaho ncamba ngaha kuko iyo nshitse ngashika ngaha mu rugo iwanje ntibisa nuko umuntu yombona nje mva mu muhana kwa naka nkongera nkata mu muhana kwa naka tuyagire ibyo kurima korora byatanguye gute byagiye biraduga gute ibya boutique byahavuye vyanka boutique yanse ndabona ati boutique naho yase ubuzima buracakenewe nca ndatangura kurima natanguye kurima ibiraya kujya kuntu urima ibiro 100 ubikuye ku muntu ngaho kanaka atari n'umugwizambuto umuntu w'umugenzi canke umuntu kanaka umvise ko imbuto ndarima ibiraya buke buke ibiraya ndabirima nabwiye ko nigeze kuba ncuruza boutique narigeze kuba ntunze imoto ndayigurisha ndagura imodoka Probox nayo ndayigurisha mu nyuma ndagura akandi kantu naraguze akantu karuta Probox kandi kakongera karuta imoto naraguze hepfo aha ayi mu gisagara ca Bujumbura narahaguze aha kazu kamahera makeyi mugabo ndavuga ati ibintu birandutiye Probox aho kantu rero kariho mugabo ako kantu ndagakesha ibiraya nararimye ibiri 100 ndaduga hari ibintu bavuga ati kurima umuserege ni nko kurima are 3 canke 4 canke 5 canke are 10 ibiraya nibyo nshimira ako kantu kuko naho nagiye ndaterera imbere muko nita gutera imbere kuko je ndavyita ko nateye imbere kuko imbafise aho navuye naho murahumva ibya bindi abandi bacavuga ngo ujya mu muntu mutoka mbare naje no cyanda bifata nkuko ubu rero ibiraje ndabirima naho mubona ahantu atahangana ifise ngeze nko ku rwego noba nsa nuko ndumugwizambuto kuko ndageze ku rwego rwo kurima hegitare ntibesheye 5 ubwo rwego ndarugezeko kandi ndarushimira Imana nkaca ntera imbuto nziza imbuto Prebaze gusa amakenga nka twebwe turayafise bashaka kubwira ko ari Prebaze ukabitwara uko nyene umvise ko ari Prebaze ubwo rwego rero ndamaze kuba ndarushikako bwo kurima Prebaze nkarima hegitare nka 2 za Prebaze keshi twebwe nk'abantu bato dukunda kuronka Prebaze nko muri uku kwezi kwa 6
kuko mu kwezi kw'icumi na kabiri mu kwa kabiri gutyo kenshi imbuto nk'izo prebaze ntizikunze kuboneka naho ziboneka uca usanga nka twebwe abantu bato bato tudashoboye gushikirwa naho uzipfuza ko umuntu arazipfuza mugabo uca usanga kenshi zitaboneka usanga zigiye kuboneka mu kwezi kwa gatandatu kw'indwi twaca tuzigura mu kwezi kwa gatandatu kw'indwi kubera muri komine yacu nziza ya Mukike imvura kenshi ikunda kugwa ugutandukanye no mu zindi ntara hoba hariho intara ndibaza yoba igwa kumwe mugabo iyi komine yacu nayo imvura igwa ugutandukanye mu maroveni witi kenshi imvura ino ibiguye ukaba warateguye ubusize ukaca uraba mu maroporomye z'ukw'icenda ukashishiramwo ibiraya ushizemwo ibiraya mu kwezi kw'icumi na kabiri ibiraya cudefana mu kwezi kwa mbere ukaba ufise imbuto mu kwezi kwa gatatu ukaca utanga imbuto kuko ziba zimeze uca utanga amabaze ico rero ndagishimira Imana kuko maze kuba nanje nizegwa nk'umwene gihugu nkumva ko nanje anterefona akambaza utubuto kandi nanje nkaca ndamuha utubuto mba nizeye gusa boza barakidufasha bakakidukurikiranira bakaraba yuko tuba twateye prebaze koko kuko ubunyi aho ibintu bigeze abantu dukunda amafaranga nta muntu agikunda uyundi bishika gake abantu baberanda bakoresha ubweranda mu bintu barimwo ni bake baca usanga rero nk'izo mbuto jewe nazizanye nzi ngo ni prebaze nkaca ndazitera nzi ko ntanze amabaze ndashoboye gusanga ntanze certificat kuko baba bampenze nanye nkaca mbesha mu buryo ntazi ico boza baza barakidukurikiranira hafi bakaraba nk'abo bantu babagwiza mbuto bamaze kuba bafise amasere bamaze gutera imbere barabazi bakabakurikiranira cyane bakaraba yuko ibintu baduha abari ivyo kuvyo baba bariko baratubarira ico cyo baciza cyane kuko nk'ubu nka twe tutarakura ntanze amabaze nkaca asanga ntanze certificat urumva abantu baca banyaruka kubona ko ndumubeshi ukaca usanga wa mugambi nariko ndipfuza yuko nanje noshikako uciye uhagararira mu nzira uyu munsi abantu baribaza bati kamarade turumva hageze yaraguze amaprobox aragura amazi Bujumbura akabanga nakahe ku buryo ko umuntu ariko araturaba avuga ati je nanje ubu ngira nje Mukike kurima ibiraya akabanga k'umuti wa byose mu kugira umwete mu kazi ako niko kabanga ka mbere k'umuti wa byose kuko nk'ubu nka jewe uko mumbona ngaha murumva ko nigeze kugura imoto nkayigurisha ndagura probox ndayigurisha ndagura akazu ahantu nk'ubu ndashobora kuvuga ati ejo nzoba ndiki kandi n'ubu ndavuga ati ndiki akabanga rero nyezina k'umuti wa byose no gukura amaboko mu mpuzu ugakora kubera nk'ubu urashobora nko kuja nk'ikajondi warose nk'umuntu aguha nk'utubuto washikayo ukaca ugomba yuko ukoresha abakozi nawe ntunobe twatubuto wacu usanga uzanye nk'itoni y'itubuto ukaca usanga iyo toni harimo nk'ibiro 300 bipfuye kwetagize wa mwete waba ufise nk'hegitari nk'ahantu ukacurungika y'abakozi ntuhonyoreyo kwera ubu wumva ko bamaze gutera hegitari ukacumva ko wagize intambwe nk'ubu nka jewe musanze ngaha mvuye muri Bururi muri komine Mugamba aho muri komine Mugamba fise hegitari 5 ndiko ndakorerayo zibiraya hariho nk'ikintu nahuye naco nk'aho hantu ndahaha abantu ngo bahandimire ndahahaye abantu ngo bahandimire bafise hegitari 3 ariko bararima ubu rero nk'ubu barahevye guharima urumva imwe ndiko ndavuga atakabanga ko kugira umuntu agira icashitseko nico icavuyeko nico ashitseko nk'ubu je nca ntegera abakozi aha anye twari tugifise amahirwe yo kuronka nk'abakozi 40 50 nca ntegera nk'abakozi nka 50 nkaca ndabajana shitseyo sindaba ngo ndi boss kuko mfise ya mahera mu mufuko
nca ntora isuka urabona nkaha nyihanamye mfise isuka no mu mutwe ubiravye urabona yuko yego aha nca ntora isuka mu gihe rero ufise isuka uriko urabakoresha nabone bararyoherwa bakavuga ati wewe wadutegereye udukura muri komine Mukike udushikana muri komine iri muri Bururi none ucihita wicara haruguru yacu uriko urakoresha mugabo mu gihe uciye ufata isuka murakora mutekanye umwidogo baba bafise ugahera mukaca mushikana kwisaha mwavuganye hama mukaca mutaha mwayaze neza je bakaca bavuga ati ejo tuzogaruka urumva akabanga ka byose no gukura amaboko mu mpuzu ukagira umwete ivyo kuvuga ngo mfise 200 ngaha ndaza guha abakozi ivyo kabanza ugashira ku ruhande ukadepoza kugira iki kugira ukore uvuga ati jewe ejo mu myaka 60 Imana niya hagushikana kumbure cye 40 urabona ko abantu bubu dusaza n'ingoga ukavuga ati muri ya myaka narakoze ubu rero mu gihe nakoze reka mere nk'uruhuka nahone nturuhuka burya hajya kuruhuka nuko uva muri iki ukaja muri iki niko kuruhuka nkuko kuruhuka nk'ubu ushobora kuvuga ati okay reka ncu twatsi ngaho nzanira inka ukavuga ati aha ko ari hafi reka mbe ndagomorora aha mu mifurege kugira inkukura ntitwara imirima uko niko kuruhuka kuko n'umuntu akora mu biro hajyanye nawe nararuha wewe uri kuribaza ati wewe kuko wirirwanya isuka uri kuraruha hariho ubundi muntu nawe cyakubwira ati nanje niriwe hajya ku modoka narusha mugabo ukimubona yicaye uvuga ati ujya muntu abayeho neza usanze mu biro wibaza ati ujya muntu niwe sawa kumbe nawe yakubona ufise nk'abakozi bariko barasoroma ivyo biraya kuko atabaza umuruho wa mwahuye nawe uvuga ati ujya muntu niwe abayeho neza yego uyu munsi wari kuravuga ibijanye n'abakozi uyu munsi utanga akazi kangana gute wakazi abantu bangana gute ngaha muri komini wanyu aha muri komine yacu ya Mukike jewe nk'ubunyi nk'uyu munsi nirwanya abakozi 60 abakozi 60 urumva ko hari ahantu nari narahaye abantu bishira hamwe hegitare zitatu iruhande y'izo hegitare zitatu haba hariho nk'ahandi uca usanga hariho nk'ibiraya umuntu aba yaramaze gutera usanga nk'ivyo biraya biriko biramera aho usanga hariho nk'abakozi nka 200 bariko barabagara ukaca usanga nko ku munsi ariko usanga birwanye nk'abakozi 60 n'igihe usanga birwanye nka 200 bivanye n'ukuntu imirima iriko iratandukana ibintu mu buzima bubayemo muri uko mbega uyu munsi ugwaruka wavuze uti natanguye mpembwe 4,000 ivyo 4,000 kubera nari mfise ihangiro birakura wadusigura ingene vyagiye birakura uyu munsi ugasanga ari ugwaruka rushobora kuronka mbere n'umutahura utaye amafaranga ugasanga ntibari kubarakora impanuro nizi impanuro je numva noha nk'ugwaruka za mbere impanuro ya mbere nuko bokura amaboko mu mpuzu bakareka kwiyumvira ngo ubuzima ndabuziga mu gihe nzoba ntakiri mu gihugu cyacu cy'u Burundi je ndakunda kuyaga n'abajene naho tutabatunganya ivyiyumviro kuko abajene bubu kuko baba baragiriwe amahirwe bakaja kwishure akiga akanaheza kaminuza akiri muto uco usanga ivyiyumviro mutabihurizako mugabo nk'abo tuyaga hariho nk'abo je twama tuyaga ugasanga ndiko ndabafasha nko mu bintu vy'ukurima tukarimana nk'ihegitare ndamubwira ati burya rero aha ni ugukora nkamuvyura nka saa 11 ndabuje saa 11 tugategera abakozi tukabajana nkahita mfata isuka tugakora ejo nongeye kumuvyura acabona ko nahise ntora isuka nawe acahita atora isuka tukaca dukora muri ubwo buryo akagenda bibona kandi benshi bariko barabibona yuko ari sawa impanuro rero noha nk'ugwaruka boreka kwiyumvira yuko gutera imbere ari ukurenga imbibe bakava mu gihugu cyacu cy'u Burundi kaza wumva ngo ageze mu bihugu vya Buraya yeho urumva sinda nabimenya kuko igihugu naroyemo niki inyi ca Mukike mvuye Ngozi mvuga yuko nateye imbere kuko naroye muri iki gihugu aha je mbona ko ndi mu kindi gihugu je rero nk'uku kuntu nk'ugwaruka cyane nk'ugwaruka go muri komine nziza ya Mukike mbona ari ni komine nziza twari tugifise amahirwe imvura igwa nko kumenga turayitegetse kuko twaramaze kumenyera yuko itariki 28 imvura ibiguye tukaca twitegura itariki imwe yuko 9 tukaba twateye ibiraya twaramaze kumenyera yuko keshi imvura mu kwezi kwa gatanu ibikigwa nabona yuko rero bogira umwete
bakareka kwiyumvira yuko ubuzima buri muri ibi bindi bihugu, bagakoresha umwete, bagakoresha imitahe mito mito, bakamenyera gukoresha imitahe mito mito. Urumva ko twaho imitahe mito mito twayivukiyemo, tuyimenyereye. Yego. Bakaba muri ubwo buzima bwo kureka kwiyumvira ati jewe ntagiye ku mashini, ntafise imodoka inkura aho mbaye inshikana ku biro kanaka, ivyo bintu bakavyikuramwo mu mutwe, bagakora muri ubwo buzima twese turimo, bazosanga ibintu biriko biragenda neza. Mbega uyu munsi intwaro mukorana neza, bigenda gute? Nk'undi munsi uri kuraraba wavuze uti ndahakaza abo ngaha, ariko hari habona haye akazi bo muri indi komine bikangora, wibaza yuko muri ico gihe biba vyapfiriye he? Twaragiye tubona nk'amakoperative amwe bitaba vyakunze ko atera imbere, kubera ko uko nyene kuza bara hagati y'abanyeshira hamwe ntibabe bagihuza. Wavuze uti je ndarimana n'abandi bajene nkabereka ingene bashobora kurima nk'ihekitari. Mbega kugira muhuze ubwo ntibigorana ingene muhuza ivyo vyiyumviro mu gihe wewe ubu bibona uko nabo babibona ukundi? Muri iyi komine yacu nziza ya Mukike, jewe intwaro tubanye neza cyane, baranzi ko ntatera umudurumbanyo mu ikomine. Ico nico kintu ca mbere abantu mutangura kudahurizako. Ivyo navyo nka jewe nko mu ikomine ya Mukike, musitanteri aranzi kandi anzi neza, umukuru w'umutumba aranzi kandi anzi neza, chef de zone aranzi kandi anzi neza kuva kuri nyumba 10. Kubera nko kumenya neza nta mwanya munini nka je ndonka wibinsamaza ngo usange hariho ibintu ndiko ndakora biciye kubiri n'amategeko. Mu gihe uba ufise akazi keshi nta bintu usanga uriko urakora biciye kubiri n'amategeko, kuko ntiwota igikorwa ngo uje kwiba kandi nawe uriko urakoresha, ahubwo ufise abazamu uvuga ati banshungira ivyo ndiko ndakora. Urumva uca usanga muriko mubana neza cyane. Mu gihe uba uzana amase nk'ayo mase avuye Bujumbura, ikori n'amatagisi ukabitanga neza, wimbuye ino baratwigishije yuko uri kurimbura utanga ikori, gatanga ikori neza n'amatagisi bapakiye, ukaca usanga biriko biragenda neza. Urumva nk'ubu buzi dukora bw'ibiraya bwo butungishijeho nk'abantu benshi. Urumva nk'ubu baratamye, uku wewe ubutamye uriko urarima n'abandi baba batamye, mugabo iyo hageze iyimbura wewe uratuburura n'abandi hampande bagatuburura kandi bagutanga gutuburura, kuko umunsi wo gusoroma wewe utahurusha, utaha ibiharuro bikumenya umutwe. Hariho nk'umuntu usanga yagirwa amahirwe ugasanga yarose nk'ibiro 5 hajyaye, nk'ujya muntu aba yaragufashije umurima kukurikirana cyane, ako barira none kumpemvye ntahuko n'amahera naho yampaye ukabiraba ati umuntu twatanguranye ku gikorwa mpaka kigere aho nimbura tora ibiro 10 ngaho. Urumva ashitse muhera abana baramenya ati uyu munsi mvuye kwa naka, n'uwo bihuye akamuyagira ati mvuye kwa naka. Hariho nk'igihe usoroma nk'ahantu ugacu uhagaze nk'ahantu habonera ukazona nk'abantu nka 50 bose barikoreye utugunira, ubuho baragiriwe n'amahirwe amagunira ntakiri kibazo. Kuri uko kuntu hazanga uca usanga nk'abantu nka 50 bose bikoreye utugunira, ukibaza ugaca ubivugira mu mutima ati kabisa ati Imana yarakoze. Umaze kubona nk'abantu 50 bikoreye ikintu kandi kiboneka kigaragara ko ari sawa, harimo ratio, uvuga ati Imana yubahwe kabisa. Mu minsi tumaze iminsi tugendera ikomine nziza yanyu ya Mukike, twarabonye ko bariko barabubakira ibarabara. Mbega rirya barabara rizobafasha iki ritaraza? Hari ibibazo ibihe ubu ko bariko bararyubaka? Akarusho nakahe? Akarusho nk'ubu dufise kibarabara, hariho nk'igihe uba wipfuza amase twe dukoresha keshi, kuko urumva ko turimira mu mihinga itandukanye, harimwe amase ava i Bujumbura. Uca usanga rero nk'amase mu gihe uriko yatuma atabanza kukubarira ngo ewana ngo urazi barabara ryanyu ngo ko ari barabara ngo ridashoboka ngo umpaya, uramubarira wewe umpa gute amase urazi ko uroye iburaya azoba ari nk'iburaya, uravye aho twahora aca kubwira ati ndaguha kuraya. Mugabo mu gihe barabara riba ridahita
nge wana ngo urabizi yuko ngo iwanyu atanga ngo urabizi iwanyu yuko ngo atabarabara ririyo ngo uza kumpaya aho utanguruka bufashwe nk'ikindi kigira kabiri nk'izi kamyo zituzanira ifumbire ya fomi sino bavugira byinshi nabone bimwe ngira babibona hari n'igihe ngira baca bavuga ati mwebwe nko kugira tubazanira fomi nk'ubu turiko turegereza mu kwezi kw'icumi umurazi ngo ntimugira ibarabara ndazi ivyo bavyishura nk'aba baduserevanga ngo murazi ngo ntimugira ngo ibarabara ngo murabizi ngo uzoca udutelefona ngo nihaboneka umuco none hamaze kuboneka umuco numva ko tuba turiko tuja muci kandi natwe dukeneye iyo mvura nyene ico nico ciza cibarabara nk'ubu nitwimbura ibiraya umukama niyahezagira akavura kakagwa neza nk'uko kariko karagwa neza tukimbura ibiraya uzoba wimbuye hashobora kuza ikamyo nk'umubosi hari naza bayivira mu Rumonge za Gitega kuko kuri uyu mwaka ndibuka yuko ibiraya vyigeze kuba bije Gitega akacaza azanye ikamyo itwara itoni nka 200 mugera umva iyo kamyo itwara itoni 200 nukuvuga kuva kuri wa murimyi yifitiye ibiro vyiwe 10 yimbuye yifuza agafaranga ko kugira yikenure ivyo biraya vyiwe acagurisha neza kuko haje umuntu aja Gitega haje umuntu aja ava mu Rumonge aja ava za Kayanza za Ngozi bivanye mu Kayanza keshi baraturusha ibiraya mugabo hari gihe nabone bihera urumva twese ndikuvuga ati ibintu vyamaho kacu usanga arakarusho ni sawa nayo nkubi barabara ari ribi ibiraya vyamabigura umuntu yumwe yamari wawo ndikuvuga ati je ndazi ngene ndahanyerereza ndazi ahanyerera ndazi ngene ndahagenda mugabo mu gihe barabara aba ari sawa nka twebwe abarimyi bibiraya n'abandi bene gihugu bose aha tuvuga ati kwibarabara kabisa haye ni nko kwibukwa je nkiri barabara nk'ubu mbona yuko umenga ahubwo ryoba ari nk'inyishu ku bene gihugu ku barimyi nk'umuntu yoba yaratwiyumvira ko akaduha ibarabara muri komine Mukike ninye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi akajambo ka nyuma kuko iyo umuntu ariko arakora ikintu agenda ahura n'intambamye kandi yipfuza n'uwo muramira kuko ntiwumve ngo nararimye ibiraya hariho abandamiye dutangura gukorana kurima inusu kurima hegitare baba bafise imitahe nanje nkabikurikirana kuko sanzwe ndi umunyamwete sanzwe ari byo mfate ko ari byo nigiye ariyo diplome fisi akajambo rero kanyuma nk'ubu jewe nosaba nugaherereza ku muntu abishoboye umuntu nawe abishoboye cyane nye n'icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ni Evariste Ndayishimiye nta wundi dufise muri kino gihugu cacu c'u Burundi nk'ubu jewe ndipfuza ko bontiza nko muri projet nyumva ni bisabo nko muri projet nkavuga ati hamwe nk'ijya projet je nayibaye hafi kuva kera kuva kuri muri 2006 muri 2006 naba hagira ruhande yaho niho nakora ku Mutama yitwa Barankiga nahembwa n'umugoronome Frime umugoronome w'icayi ca Utebe iyo projet rero kuva ndayibaye ruhande nama nipfuza ukuntu nanje no hacisha ikirenge kuko ijya projet naho haca uri umuntu utarima ibiraya uravuga ati ibiraya naje ngiye kubitera nkabitera aha hantu ati naje no kwimbura kuko nahantu heza hateze nahantu ushize y'amase yama hahandi ni isi y'ibiraya kawaida nisi y'ibiraya ndibaza ko babaranayipimye akajambo reka nyuma nk'ubu ndipfuza ati je nanje nk'ubu wontiza kuko sindi uvuge ngo bangabire noba insa n'uhuguje bakantiza nk'hegitare naho zoba zitanu numva ko ni hegitare zitanda zirima nkazirima mu misozi kandi kuko durahura n'intambamye kuko mu misozi naho dukota urahakota ntuhagirira programme uvuga ati ndashobora kuzahatera ibiraya byo mu kwezi kwa kane kuko mu gihe mwene haba wamuhaye amafaranga ariko avuga ati okay wa mugabo ko yimbuye ntangurire ikaze zitatu za Monster ndamwegejeyo nawe ariko uravuga ati buko ndako ibiraya byo mu kwezi kwa kane ngire nce ndahatera ibigori mu kwezi kw'icenda mu kwezi kwa kane kandi nce nteraho ibiraya nanje nzoronka utubuto ico kintu kiradusubiza inyuma cyane kuko nk'ubu nka jewe ndiko ndatera hegitare zishika kuri 8 harimo n'iz'abagenzi abantu dukorera hamwe kaci usanga izo mbuto ni z'umuntu ariko aragura
ico kintu kiratuma umuntu adatera imbere kandi ico cyo kugura imbuto so kuvuga ngo n'ubujuju umuntu aba afise mu mutwe tubura tere ku nturonka tere uvuga ati tere nzoyitegura kuko ntaba ari iwawe nk'ubu rero ndasaba ati mutama nanje yo ntiza nk'uduhe gitari nkaza rumva nk'aka telefone nkamusita nta telefone terega mutamanye n'icubahiro umukuru w'igihugu yarakwiyumviriye ko ndayishimiye Evariste akagomba kadusangiza n'abandi bantu babagwiza mbuto ngaha turiho ngaha muri komine ya Mukike aje dusangiza nk'uduhe gitari nka tune nk'utwo duhe gitari tunakavuga ati rero mwebwe mwabene gihugu mwipfuza ko namwe mwotera imbere genda muhakorera ahantu muhakorere imyaka nk'itanu ihegitare nka 8 ntuziri mudafise miliyoni 40 naho abari abantu dusangiye kandi umaze gukora nko ku miliyoni 30 urumva na 40 uvuga ati ajya mera n'umwanya nkayakorako mugurumva nka jewe ndi umuntu w'umugabo ndi umuntu maze kubona byinshi sincifuza miliyoni 40 nka jewe nshifuza nanje miliyoni amajana kuko ndabona ko bishoboka nibavuye ku bihumbi 4 nkagura prasera nk'ibujumbura y'imiliyoni 40 wumva ntabona ko bishoboka nabona ko bishoboka nkubu nanye nifuza ko gukora ku bihumbi nk'imiliyoni amajana 2 nkagira urupango y'abantu ruva haru kagera hariya kagomba haca ncapa kwikiraya nkavuga ataha ni kiraya cabimpa bantu mutariko murarima ibiraya bantu mutariko muraza Mukike kuri anakazi kanyu ndabashimire cyane ku mwanya mwaduhaye yego murakoze cyane mu kiganiro Vondoro tuzunguruka Burundi bwose kugira turonke abarimyi n'aborozi bakarorero twerekana ubutwari bwabo ariko kandi tunabaha izindi impanuro kugira ngo umwimbu wongerekane naho ho bihindagurika ry'ibihe twifuza ko barima bakorora byinshi bakaronka umwimbu gute amafaranga binjiza biciye mu burimyi n'ubworozi akongerekana abarimyi n'aborozi bararonka impanuro zivuye ku banonosoye ivyo kurima no korora ariko kandi bakigira no ku bandi tumaze kugendera